She tell me she wants me not Romeo. Show you the clean come feel my body wine for me never kill my vibe Alright, it's another beautiful day ladies and gentlemen. Ndabaha ikaze mwebwe mwese muriko muraturaba on Isanamu TV online mukoresha telefone zanyu canke screen television zanyu. Ndabaha ikaze muri exclusive interview aho nje ndabazaniye umwe mu banditsi n'umuririmbyi mushasha kuva muri Trust Nobody TNB iri mu minwe ya Wanda Boy the hero. Akaba ari umuririmbyi mushasha cyane, aracyari mushasha, afite indirimbo nke kuri YouTube. Ubu hakaba hari indirimbo yiwe ya mbere, hakaba hari indirimbo yiwe imwe bita wabo, hama bamita Crown. Ikaze brother. Merci murakoze. Umeze neza? Ndashima Imana. Ndaryohewe kuba watugendeye for real. Namwe murakoze kuniteka. Okay. By the way uraberewe cyane. Merci sa. Drip yo. Thanks guys. Yeah, kuba maze kukumviriza indirimbo yawe ya wabo like bumva Icongereza gusa. No musi turiko tuvuga Ikirundi ladies and gentlemen. Ni exclusive for real. Mu bisanzwe uvuga indimi zingahe? Yeah, ndavuga Ikirundi, Icongereza n'Igiswahili, Igifaransa gakeya. Oh yeah. Yeah. Okay. Amazina yawe nyakuri? Yeah, nitwa Jean-Claude Sindayiga. Okay, ukaba warize wigiye iki? Yeah, ndiga je atari mwaka w'icenda. Secondaire. Okay. Hama kijya Cyongereza uririmba like kwishuri nyene cyanye? Oya, Icongereza nzi kuva mu nage gusa kwishuri hari zo nahakuye. Gusa byinshi nabikuye mu bantu like kuya kunegera abantu bakuze nkagoma mvuga ivyo ntazi nkasanga nyene nabimenyereye uko nyene. Ama English club? Yeah. Urajamo? Okay. Mr nyene kavugana n'umuntu ko nyene buke nyene gatindura bime. Kwishuri performance? Yeah. Performance zo kwishuri ziba zimeze gute mu Cyongereza like? Gute? Like Icongereza kwishuri urica cyane mu Cyongereza? We, mwishuri ndagerageza nyene. Okay. Hama kuba ariko baratura right now batakuzi exactly wavukiye he? Navukiye ahantu bitwa mu Maramvya. Mfise imyaka 17. 17? Yeah. My man, no. Imyaka 17? Yeah, mfise imyaka 17. Okay. Hama watanguye kuririmba ryari? Natanguye career yanje neza natanguye kwimbira kuririmba kuja muri studio muri 2019. 2019. Wari ufise imyaka ingahe? 15, 16? Yeah, 16 ndibaza. Ni giki cyatumye wibaza ko ushobora kuririmba? Nta mpamvu gusa cyambere kwanza nuko mfise talent. Yeah, cyambere nuko mfise talent. Exactly. Kandi naho nshaka bivanye no kurumbona ari ukuntu ubona abantu ukavuga ati uyu muntu kubera iki nanje jeho kukinyene ibintu nk'ivyo kandi nanje ndayifise yo talent. Yeah, kandi no mu nyene gufasha nyene ndashakasi ngasi bindaniye kuri mavuga ati je nakeneye kugira aho ngejeje like nk'umuryango igihugu nyene uko no bivuga. Yeah. Ico gihe watanguye like waririmbira muhira nyene canke waririmbira muhira nyene studio home. Hari home studio? Muhiri wanyu? Yeah, home studio. Pana muhiri wacu. Yeah. Muri quartier nyene. Uratangura buke pole nyene. Indirimbo yawe ya mbere yari imeze gute? Yari rap. Yari rap. Niki cyatumye rero switching uva muri rap je muri R&B? Sinzi ukuntu bivuga gusa nyene hari ukuntu basi uko nakora rap. Umunsi nkora rap abantu barakirenya bavuga ati fresh petit courage. Mugabo umunsi mvuga ati kankora R&B dararenze. Ndavuga je ndi ngaha. Mfatira abanyene. Wanda Boy mwamenyanye ryari? Yeah, hagiye kinini yaciye tumenyanye kinini cyane kandi si gito. Yeah, gusa ukuntu twamenyanye like je nari umuntu nkunda kugira ama freestyle challenge. Nkipushinga je nyene nka postinga muri Instagram yanje. Rero kujya kuntu abari karagenda aca bibona. Cyambona message yo arakwandikiye. Yeah. Before wari umuzi? Yeah, naramva nyene zina Wanda Boy. Gusa sinayinzi akaza akora iki gusa nyene narumva Wanda Boy. Gusa nyene ico gihe anyandikira nari namaze kumenya ko afasha aba Sadbi bandi. Yeah. Reactions zari zimeze gute? Sinzi kuno bivuga mu bwaje byari ibintu bitangaje cyane kuko ni ibintu abantu benshi n'umuntu iyi chance muguye ko wese yo kumva menga ara ubuzima nyine agiye handi hantu. Yeah, ibyumvyo bijya handi hantu.
asanzwe afasha abaririmbyi batandukanye afata mu mugongo abaririmbyi batandukanye twarabonye ba Magic Soldier Sat B n'abandi benshi arabasapotinga hariho n'abasapotinga atavuga wowe umaze kumva amaze kukwaproachinga ninde muntu wa mbere wavuze ati iyi news ngomba kuyimuha mu bagenzi banje mu bagenzi kwanza umuntu wa mbere nabwiye ni papa wanje umuntu wa mbere nabwiye uwa kabiri nabwiye no witwa Dondada ya ujya best life appreciate for him urazi inkuru ntiteba amaze kubwira abantu babiri gusa basi sirasanzaruka nyene ugiti sohora indirimbo yawe ya mbere harabuze amajambo menshi menshi cyane no retire feedback nyinshi nazironse harabuze amajambo menshi indirimbo iraba claimed on YouTube igiki cyabitumye kuri sino kubesha ngo byagenze uko nuko mugabe ico nzi cyo naje muri career yanje umuziki mvuga ati hari abantu bazokunda n'abantu bazokwanga sasa rebe n'ibintu naje ndabizi ko bizoba sinovuga ngo nuyabikuye ko canke nibiki sinzi ko byagenze okay imaze kuba claimed wimvise gute narababaye cyane kuko yari indirimbo yamaze kwakirwa neza yari maze hari cyo yari yakoze nyene kuko ndavye na feedback naronka zaraza abantu ntukwiyumvira aho bikoze Bafizo Fizo with designer TNB Happy Famba Dada Msife bikora mwita Kombozi zari muri expectations zawe zari muri expectations zawe sindavyumva sinabitahura n'ukuntu mbere byanaje ko sinubwo ngo zari mu expectations wanje kuko ni ibintu biri incredible sana no gutahura bimaze kuba what was your reaction abaye happy nyene sana nyenda nezerwa navuga ati ni ikintu gikomeye cyane gukora ikintu nk'iki abantu nk'aba bakagitahura bakumva ko umupeti ari ahantu afise ashaka kugera ikintu gitangaje cyane ndagishima gose kandi ndashaka kugusubiza inyuma ugitangura kuririmba ukiri hariya misite wariyumva ko one day uzoririmba canke wariyumva ko one day ushobora gukora ikintu abantu nka wahora ubona ku television abantu bakuze abantu bafise ama legacy basharinga ibintu byabo yanayigeze kubyumvira kandi ko ndavyumvira sindabigwamo neza gusa imiryango yugurutse uko nabivuga gusa sindabigwamo neza uko ndabikeneye I like that ushaka kubigwamo like gute urabona hari ukuntu umurimbyi uhanze aje nga kuntu nyene agira agaciro kuko basinyeneye gushika hajyana abarundi muri rusangi bimvira ko atamurundi yohageze niho shaka feedback na critics zavuzwe ku ndirimbo yawe ya mbere hari icyo zakongereje muri career yawe na talent ufise cyambere byanyongeje ni courage nyinshi nyene barambwiye ko utegeze gukora ikindi kintu kiruta ico wakoze kikarenga nyene kuko urabona iyo ni ya mbere abantu barayakira neza mugabo bagutegera ku ya kabiri ya kabiri umva iciza iri musi y'ige cumenga ni watomboje nyene Tell me about umaze kubona comments ya Big Fizzo on YouTube abwira ati welcome and that wayakiriye gute muri hariya muhira abagenzi bafise telefone boy cyambere nakubise screenshot uvuga ati ni habifuzo ndashaka kuri stati narambikira abajama benshi abo musinye n'abajama baza kuntemberera barambaza man ibi nibiki ibintu nk'ivyo nyene navuga man nande sindavyumva kweri nyagusa nyene man muhezagire sana okay waranamwishuye by the way it's my dad and all that nk'ivyo nyene Big Fizzo wamubona gute before uje muri career Big Fizzo namubona nk'umuntu yamubona nk'indoto navuga ati uyu muntu kweri ararenze sindavyumva uyu muntu sinumva ko ari umuntu yomeruko tuva mu gihugu kimwe Big Fizzo navuga ati ishusho yiwe yonyene irateye ubwo kuntu umva niyo sinzi ko nabivuga rero ama commentaire y'abantu nk'abo bazi umuziki umaze kuyabona like biraguha inspiration yo gukora cyane ya birayimpa cyane gose kwishure abagenzi mwigana bayakiriye gute iyo ndirimbo yawe ya mbere sinumva umuntu yakiriye nabi sindavyumva sinumva bad comment kwere gusa nyene kwishuri nyene courage ni nyinshi indirimbo birarenze sindavyumva kari wewe zimengana n'umurundi ibintu nk'ivyo nyene nivyo ndonka cyane abantu benshi bamaze kuririmba bakamenyekana canke bamaze kuririmba indirimbo zabo zigakundwa barafise ukuntu like mw'ishure maybe bagabanya speed
bakaba abandi bantu bagahinduka ndizera nawe uramaze kubibona cyane ugasanga abantu baciye bahinduka totally like ugerageje kumuraba n'umuntu mushasha si wa muntu wari umenyereye uriko witegura gute gutandukana kuza utameze nk'ufise ishusho nk'iryo ry'abo bantu ukuru niko nitegura gasi nk'ishusho nk'iyo icambere na mbere kwanza urabona twege ibintu tugira abaririmbyi twege tubayeho kubera abafana urumva ni nagenda mu ishuri aca nigira umuntu nyene ndi mu ishuri ndi umunyeshuri hajya mu rujya mwanya ndabo umunyeshuri nanje mu bandi hama nagira mu kazi kanje cyangwa nyene uko nyene cyampinduka uko nyene ndi okay hama wifuza kuzokwigira ko kwigiki wifuza kuzokwigiki sinzi ngo bivuga mugabo sa ikintu nkeneye kwiga nyene like sana ibintu nyene birimo connection bya connection nyene ama connection yani ama telecom ibintu nk'ivyo nyene uribona ko uzo umuririmbyi at the same time ukora n'ibindi bintu like ivyo nyene vy'ama connection none ntazi ibintu bya connection but ndamenya kugurisha ibintu byanje gute zimwe mu manuro abavyeyi baguhaye cambere uzongura umugi ndumwe ibintu by'intuzi by'inzoga sana ndakuku nzombira impanuro mbi akayogura kanya oya je inzoga zo akiri bikwiye bidakubibireke kandi uzo wibuka abagufashije zo bikiwanyu basi okay ko ariko baraturaba maybe bafise ibya vyimvira bavuga ati uyu muntu bari ku mwisi wawo ndashaka kuducishirizamo no retire She tell me she wants me in a Romeo. Show you the clean, come feel my body, wine for me, never kill my vibe, Oluwa make this be real. She be my future, then my woman. I pray for you enemies. I make a scatter, no be funny, baby, how you drive me so crazy, Come to my side, you get out. Get it a candy, you get it out. Niwe we move and na toye, baby, how you drive me so crazy, Come to my side, you get out. Get it a candy, you get it out. Whoa, she touch me right, she give me vibe. I'm on a screen body this night. She touch me right, she give me vibe. I'm on a screen body this night. Hebele bena this kind. Erega ura nicha. Hebele bena this kind. Erega ura nicha. In the building turi kumwe na Crown umwanditsi w'iyo ndirimbo nyine urashobora kuba umwitiranya ukavuga ati umujamara sounding like no that's the sound of international sound abantu bamenyereye indirimbo zo hanze like ivyo ni ibintu bisanzwe sana like kumva sounding izo nibivuga ngo washatse kwigana naka canke washatse guca mu nzira runaka. By the way, congratulations man. Ni indirimbo nziza. Murakoze. Narakunze ingene wanditse. Murakoze cyane. Hama ikindi naco narakunze ingene waririmbye. Like the melody. Merci sana. Murakoze cyane kwere. Sukuvuga ngo urarenze cyane gusumba abandi ariko urafise identity yawe. Yeah, merci cyane. Uzuga umukonyere by the way. Je ntago hari abantu benshi banduta. Bafise impano kunduta kandi cyane gose. Je ntaco ndusha abandi kisubwa ngo nduhatari biki aya. N'ubuntu bw'Imana gusa nyene gihe cyawe ari gihe cyawe n'igihe cyawe nyene. Amasezerano yawe na trust nobody? Ibyo singunda kubivuga ko cyane. Ni biri private. Yeah. Okay, ariko twizere ko yameze neza by the way kuko Wanda Boy the hero no muntu agufasha agutwara kure cyane urabyiteguriye by the way ndagiteguriye like ingendo zizohava zica amashuri yawe niyo mpamvu ndiko ndaririmba uko izo ngendo nyene like izo ngendo ushobora kugira kubw'umuziki nizishobora konona amashuri yawe nshaka kubyona kya kintu cyose gifise umwanya wacu cyaki cyose gihe umwanya wacu namba no umwanya wo kuririmba arabimenya ndamubwira ati umwanya n'ubuhano uyu ari ku ishuri n'uyu arabimenya akamenya ko bipanga okay kuba muri management si ikintu cyoroshe by the way ndabitse ifoko witegura muze mukorane neza and ama projects menshi kuko uno munsi nimba tukuzi kubera ko twumvise igikorwa cyawe your talent. You are talented man. Merci sana. Kuba ariko baratwumviriza tubacishyirizamo wabo hama
duse nk'abaheze ikiganiro cyacu yo yeah. Merci. ducishirizemo gato gusa ka verse ko kuri wawe. So make I bring your package, balance it up on me. The way you vibrating, totally my body. Now this lolling this for you, so now you be do this back for me. Now this lolling this for you, so now you be do this back for me. Nakabandi, katomando mangisazi. Nakabandi, me I want to live with you, live with me. I see you to the movie. In you manning on a kemenage. Iyonga mwenye mobandi. Ndababara kataraba kanje. Oluwa make me wabo, let me just be wabo, wabo, wabo. Wow. Like natandukaniro rihari uri kwa kumviriza ku ma headphone yiwe nukukumva live kuri exclusive interview like nibigeni kwa kundi nyene you sound like the same. Yeah. And congratulations. Yeah, thanks. Ugerageje kumviriza ingene Icongereza wandika like kiri hariho ukuntu ushaka kukivuga ngi pidgin English ya nigiki gituma wandika like Icongereza kimeze uko niyo mpamvu rero navuga ati jewe abasinkine gishusho yiwanje niko bivuga intugizana ishusho yiwanje ko ari ishusho urabana ishusho nyinshi z'abarimvyi barundi baza usanga zimenyerewe ntibagufata nk'umuntu nyene nk'umurimvyi uje nyene baguheba kuduze nyene neza kubera ibintu uzanye nta bishasha bababona niyo mpamvu ati je ntegeza kuzana ikintu ciwanje kugira umuntu acumvise avuga ati abantu umpeti arahana shaka ari ikintu nanje kugira hamwe yo kumfasha. Yeah. Role model wawe ninde? Role model wawe ninde? Mzee wapi nawe? Oh yeah. Oh my god. What's your dream so far? My dreams are bigger than you think. Okay. Yeah. Tucishirizemo like sinzi gona bivuga gusa nyene je nkine kuba mu vyiyumviro by'abanje ndabibiyemo ivyiyumviro by'abanje mfise. Yeah. Okay. We wish you all the best, man. Yeah, appreciate, thanks. After Wabo, like projects is a video? Yeah, that's planning. You plan to go to the bank. Yeah. Muri myiteguro yo gukora video? Nganye ne so far? Muzoyikorera nganye ne? Yeah, management. Je wambwiye hanyene bas binataga nifanye kazi tu. Mbambwiye tuje hanze bas umva uko bishaka. Yeah. Gusa tubize nyene ari ibintu nyene bidasa n'ivyo bamenyereye gusa n'ivyo nshaka. Okay. Akajambo kuba maze kumviriza indirimbo zawe ari abakunzi bawe. Icyambere ndashimiye Sanamu TV. Ndashimira n'abakunzi muziki ndundi. N'abanyamaramvya aho bari hose bo bawe. I trust nobody else. You are. Bubaho cyane. Ko ariko barazuraba bashaka kubona mu maso just kurako maruri gato bakubona. Kurako gato bakubona. Bashimire ku ma views bamaze kuduha no kuri YouTube yawe. Ndabashimiye cyane. Mani bahezegere urukundo bari kuranyereka zo gwereke nabandi. Vugo barabahaye. Urukundo bakabagira bazorigwereke nabandi ndabashimiye cyane n'ukuri. Murakoze urukundo rwanyu ndiko ndarubona ndiko ndabibona ama feedback ndiko ndaronka yose nubwo nyene metu bishika nyene sinyishuri ya comment urabizi ibintu by'umuririmbyi nyene aso indirimbo ni ibintu byinshi agumagira but nyene gusa nyene bizogenda neza gusa nyene ndashima ukuntu indirimbo bayakiriye n'ukuri Imana ibahezagire. Thank you so much, Crown. Wakoze cyane kuza. Merci. Thank you so much kuri wowe abanye natwe kuva dugitangura exclusive interview hamwe na Crown kuva muri TNB Trust Nobody. Ndagushimire kuri wowe umaze kugira subscribe. Nimba utararaba indirimbo yiwe jya kuri YouTube wandike Wabo by Crown. Baddest. Yeah. Ucha uyibona hamugire subscribe kugira ngo ririndire video n'izindi projects nyinshi azosohora muri iyi minsi cyane. Ndagushimire hama je nitwe Jibril nari kumwe na Crown muri exclusive interview. Until next time, bye bye.